2006 ukwezi kwa gatandatu umwana ngo yarajanye inyama kw'ishure, amaze kujana inyama kw'ishure arayirya, arayitekera arayirya, amaze kuyirya hakaba umwana bicarana yitwa Darisi nyene amazina yiwe, ngo aramusaba, amaze kumusaba amuhaye ayifise mu ntoke agomba ayirye, ngo baca abandi bana baca baraduza urwamo ati Darisi reka kurya iyo nyama Darisi aguhaye, ati burya ayiguhaye kw'ishano. Reka uwo murasta yigire amarembe umuziziki, reka uwo murasta yigire amarembe. Je nitwa Nijimbere Delphine, nubatse ku musozi Gishubi muri zone rya Rusera, nkaba mba kuri centre Mwizinga. Jewe kw'igenekerezo ry'2006 ukwezi kwa gatandatu umwana ngo yarajanye inyama kw'ishure, amaze kujana inyama kw'ishure arayirya, arayitekera arayirya, amaze kuyirya hakaba umwana bicarana yitwa Darisi nyene amazina yiwe, ngo aramusaba, amaze kumusaba amuhaye ayifise mu ntoke agomba ayirye, ngo baca abandi bana baca baraduza urwamo ati Darisi reka kurya iyo nyama Darisi aguhaye, ati burya ayiguhaye kw'ishano, aca arayimusubiza, amaze kuba yoyirya ayimushubije baca bahamagaye responsable w'ishure, responsable w'ishure amurengerako n'igiti aramukubita yaho umwana amererwa nabi, ubuzima n'ukuri burahagarara, amaso yiwe arahagarara, ati Darisi iyo nyama we vyagenze gute? Ati jewe iyi nyama nayihawe na mama, ati none yayiguhaye ngo uze kuyirira kw'ishure? Ati jewe nari kuyirira mu nzira, ati nca mbona amasaha y'ukwinjira arageze, ca ntegura ko ndayirya saa yine tugiye gukina, nico gituma rero nariko ndayifungura. Ati none uwo wari uyihaye niwe yari yabikubwiye? Ati namba je siwe nari ndayihaye, je nari nayizaniye ngo ndayirye gusa, ati nari ndamuhaye kumvo yuko yaransavye. Rero umwana amaze gukubitwa, jewe ndi nyina wiwe sinigeze ndabimenya, kandi kare na kare niyo umuvyeyi umurezi umwana ataburiye ikaye mugenzi we natera nabimenye, kuko nta rugendo rw'iminota 2 kuva aho mbaye ngaho ku gasantre gushika kw'ishure ndahagenda, baca bantuma ko nkagenda ariyo kaye nkayigura, canke ari ikosa yadambanije rindi nkarikurikirana, hama akabandanya yiga ata musi n'umwe haciye. Rero niho ku musi wa kane chef de zone yaca atuma chef de quartier ati mpamagarira uwitwa Delphine n'umuhungu witwa Darisi, ati barenguke ku biro vya zone. Jewe maze kurenguka ku biro vya zone, chef de zone yarambajije ati mbe Delphine ivyo bakuvuga ko ni biki? Ni kuri nyakubahwa jewe ivyo ntavyo nzi kiretse mubimbariye. Ati neza ntavyo uzi, kandi umuhungu wawe Darisi waragerageje kumuha inyama ngo ugerageze kwica uwitwa Darisi mazina yiwe. Ni ukuri jewe ico kintu nyakubahwa chef de zone ntaco nzi. Burya kera na kera yaciye hamagara umupolisi nyene ati burarindiriye ngaha tubikurikirana. Buno nyene baca batumako Yohani se w'umwana, bamaze kumutumako Yohani yagize ati nukuri kuvyo numvise ejo Delphine ntarare mu gasho, nimumurekure atahe ntarare no kuri iyo sima, ati nukuri Delphine je ntaco ndamuziko. Burya baca baratenyenya muri uwo mwanya ntibandekuye, je naciye ndara mu gasho bandekura ku munsi wa gatanu. Bamaze kundekura ku munsi wa gatanu ari uko Yohani ashitse se w'uwo mwana wundi Darisi mugenzi we. Burya amaze gushika yaje avuga ko akundi nyene yavugira ku telefone ati nukuri n'ubundi ntaco ndamwagiriza, uwo n'umwana nareze, je yaba inzoga nayinywiwe, caba ikintu antumye papa se w'abana nije nakimuzanira, nukuri n'ubu nta kintu na kimwe ndamwagiriza, ati nimumurekure atahe. Burya bana bwango baca barandekura ndataha. Shitse muhira mbandanya ya mirimo yanje, je mirimo yiwanje ngana inzoga y'impeke, ngaburira abantu 1000 barenga ku musi b'intara zose batandukanye. Burya niho indwi 2 ziheze naza mbona manda yo kwa procureur w'Umuramvya.
mujya amaze gushika procureur barancisha mubiri we bavuze ati mubandanye kuri brigade naciye ntera nja kuri brigade aho ni kuwa gatanu itarike zine itarike inyuma yo bambite kuwa kabiri w'inyuma yaho mfunzwe kuwa kane niho baca bandukana gusamba maze gusamba ndabisigwanira kuri jewe ntiyo nyama ko bari bayibonye kumwikeye ko uri kwishano ntibaca bampamagara nkayifungura jewe canke nkayiha umwana wanje akayimarira yayiriye ntama rero iyo dosi ikabihagaze canke bagatora abajejwe intwaro bari bahari mba mu gisagara kirimwo abantu baheza bakayikurikirana iyo nyama ko yari bagashaka no kwa dogoteri nkashaka nkamuriha ivyo bipimo yayipimishije ntihama bigahera nkapfungirwa ukuri ngo yangu ivyo ntivyari ngombwa ngo yuko ngo baguhamagara sawa ntino je nkaho novuga yuko ndiko nziriki ko wari umukeko uko ugukeka umuntu burya niyo baca bansubiza ati nubundi genda turacari mwitohoza subira kuri brigade cenda kwiza imisi 15 kuri brigade ku munsi ugiraga 16 niho baca rero nduga ku biro kuri muri parake bakambwira tewe rero wewe kubera nagenda nsaba nti nibanyereka uwo muntu yonyagiriza uwo muvyimba canke banyagiriza baza niyo nyama bayipime kugira barabe iryo shano niho haca rero uwo mucamanza yaca mbaza ati mbe none unaka uramuzi nukuri ntawenzi unaka we uramuzi nukuri ntawenzi aransomera abantu bari kuri dosiye abashika bane ngo aba rero unabo muri famiye ya Darisi ngo bakurikiranye ngo iyo nyama ngo bumvirize ico wari uyimuhayemwo nukuri bukeye bwaho niho baca banshungurira muri iri bohero rya prison ry'Imuramvya gushikiza isaha n'aka kanya sindabona umuntu n'umwe yaba Yohani baramutaburije kuwa gatanu w'indwi yahera sinibuka itarike baramutaburije bati ingo usigura iby'uyu mupfasoni nukuri baramuhaye convocation yo kwa procureur ntiyayitavye burya gushikiza isaha nta muntu n'umwe ariko aramburanya aha mfunzwe bagabo ntazi umuntu ariko aranyagiriza iyo nyama canke umuvyimba w'umuntu canke ngo anyagiriza ati base hari uwo wagire wice agoyagoye ari mu bitaro gushikiza isaha nta n'umwe ndabona rero jewe ikintu nayo ko ndasaba nukuri je nataye inzoya muhira nta uzibona namarira gusa n'amaganya nkuko nanje ndiko ndayaririra mu mpimba ntazi ico ndiko ndazira nariko nsaba rero sentare yuko nukuri bomfasha bakandenganura ndiko ndarenganwa hama nkataha nkaburana nidegemvya je butungana umwanya wose bunkenereye naho azoba kuwa mbere gushika kuwa gatanu bunkeneye ntegezwe kubwitaba nkuko ubutungane buzoba bunkeneye kuko ubu ndiko ndazira umukeko ntazi ntabona umuntu n'umwe yoba ariko aranyagiriza icaha gushikiza isaha jewe mburanwa na telefone nukuri ndasabye nshimitse mwebwe mujejwe agateka kazina muntu yuko mwontunganyiriza mukandenganura Imana ibahezagire cyane ngerageje kumviriza uwo murasta je numva ataco yozira co mufunga umwana yaratwaye inyama kw'ishure nivyo si vyiza kandi iyo nyama mu gihe yoba vy'ukuri yarayiriyeko hanyuma ntihagire icaba ce numva ataco uyu muvyeyi yofungirwa kandi urumva yuko bari babihejeje hanyuma bakaza kubivyura mu nyuma canke naho vyari koroha iyo nyama bayifashe bakayipima bakaraba yuko vy'ukuri yari kwishano ariko nayo ahandi hoho gufungwa azizwe ico ni ibintu bibabaje cane haba mu gitabo c'amategeko mpanavyaha canke mu gitabo ca Bibiliya aravuga ngo ntihaze hagire umwana ahanirwa umuvyeyi canke umuvyeyi ahanirwa umwana umuntu wese azazire icaha ciwe amatiere penale la responsabilité personnelle savye yuko uyu murasta vraiment yorekugwa akaja
kuraba abana biwe, hanyuma ubutungane mu gihe bumukeneye bukamutumako. Twizere yuko abo muri sentare hari y'Imuramvya bumvise aka kamo. None mwe mwumva yogumira iki mwibohero atawuriko aramwagiriza? Imana yo mwijuru nibahezagire mwese, twibandanize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.